Iyi ni inkuru iriko iravugisha abantu benshi mu ntara ya Muyinga. Ni inkuru y'umugabo azwi mu kudandaza amayinite ya telefone, abo bita baremikashe. Yafashwe muri video bivuga ko yari kumwe n'umukenyezi w'umuntu apangiye mu nzu, bariko barasambana. Iyo video yasakaye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bituma abantu benshi batangura kugira ico bavuga kuri ico kibazo. Hari amakuru avuga ko uwo mugabo yoba yaciwe amafaranga menshi y'amande, ariko ayo mafaranga ntaremezwa n'inzego zibijejwe. Bamwe bavuga ko uyu mugabo yoba yaciwe ihadabu ry'amafaranga angana n'imiliyoni 18 z'amafaranga y'amarundi. Abantu bamwe bavuga ko bishobora kuba atari ubwa mbere ibintu nk'ivyo bivuzwe kuri uwo muryango. Hari n'abemeza ko hari uburyo bamwe bakoresha bo gutega abantu bakabafatira mu makosa kugira babace amafaranga menshi canke babagiriza ibintu bitandukanye. Mu mategeko y'u Burundi bimeze gute? Abahinga bavuga ko umuntu wese afashwe mu bikorwa by'ubusuma, ugutera ubwoba canke gukoresha amayeri kugira yambura abandi, ashobora gukurikiranwa n'ubutungane. Ariko kandi amategeko ashimika ko ata umuntu akwiye gucirwa ko rubanza biciye ku mbuga ngurukana bumenyi gusa, ahubwo hakaba hitohoza ryimbitse. Ibyo byatumye abantu benshi bibaza bati, mbega hari abantu bariko barakoresha bene izi nzira kugira baronke amafaranga? Mbega abantu bokwikingira gute bene iyo mitego? Kandi ni ruhe ruhara rw'imiryango n'inzego z'umutekano muri ibi bihe? Hari n'ababigereranya iyo inkuru n'izindi zigeze kuvugwa mu gihugu, aho bamwe bavuga ko abantu bafatwa mu mitego isa nk'iyo bagahamba amafaranga menshi cyane. Izina ryabo rikononekana. Mbega mwebwe mubibona gute? Ntimwibagire gusangira ibitekerezo muri commentaire no gukurikira Intsinzi Motivation mu kana subscribe. Mubandanye muronka amakuru n'inyigisho zitandukanye. Je wumva ni Alex Live and Valane. Ndabashimiye.